Nshuti bakunze imbonesha kuri GCTV tukaba turi kwa 19 Nyakanga umwaka wa 2022 akaba ari wamanya wo kubashikiza amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Jewe Nshuti Krista Honera akaba ari ganda bashikiriza n'amakuru mu buhinga bw'ivyuma tukaba turi kumwe na Ponsier Sibomana ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo aya majina amasanamu bashikira tankomanzi. Aya makuru tugiye tubashikirize akaba agizwe n'inzingingo nkuru zikurikira. Kuri wa gatandatu igerekezo rya 17 Nyakanga diocese ya Muyinga yarategekanije ibirori byo kwibuka abantu barenga 100 baguye mu gitero c'abasoda n'abasanze sheke mu mwaka w'igihumbi 1994. Kuri uyu wa mbere niho haba inama igira 9 yishira hamwe y'amanama nkenguza amateka ahuza ibihugu vya Afrika n'ibihugu vy'abarabu. Turabifitiye kandi n'ayavugwa mu burimyi n'ubworozi. Tuyahere mu bijanye n'ubutungane bunwanisha kuri wa gatandatu igerekezo rya 17 Nyakanga umwaka wa 2022 diocese ya Muyinga yaratunganije ibirori byo kwibuka abantu barenga 100 baguye mu gitero c'abasoda n'abasanze sheke mu mwaka w'igihumbi 1994. Inkuru twatoheje na mugenzi wacu Kenny Claude Nduwimana. Kuzina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda. Amen. Nemora na mahoro. Kuri wa gatandatu igenekezo rya 17 uku kwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2022 muri diocese ya Muyinga paruwasi ya Muramba abakirisu baho barongowe na Musenyeri Yohakimu Ntahondereye arongoye diocese ya Muyinga baributse ababo biciwe muri iyo paruwasi. Hari ku igenekezo rya 4 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 1994 aho abasirikare bafatikanye n'abasanze sheke ngo birara aho hari urwo rusengero hari mu nkuka ya misa batangura kurasa amasasu banyanyagiza mu bantu abatari bake bakaba barahasize ubuzima abandi nabo bahimba inkomere. Uwo munsi ngo karagahinda n'umubabaro havuga amasasu amagrenade n'ibindi bikoresho bya gisirikare abantu baricwa batazi ico bariko barazira. Musenyeri Yohakimu Ntahondereye akaba yabanje guhezagira ahahambwe abantu biciwe mu rusengero mu gihe abahambwe iruhande y'urusengero bubakiwe n'ikimenyetso c'icibutso. Hari n'abandi benshi biciwe mu mashamba no ku gasoko kegereye ngaho paruwasi ya Muramba isanzwe iherereye. Musenyeri Yohakimu Ntahondereye akaba ari we yuguruye ivyo birori. Mukaba mumenya ko ivyo birori byari byitabiriwe n'abagize umugwi ujejwe kuri no kunywanisha abarundi severe urongowe na ambasaderi Pierre Karavenda yicariye asanzwe aramutswa uwo mugwi n'abakomisere basanzwe bakorana muri uwo mugwi. Mukaba mumenya ko no muri uwo mugwi nyene tukatwarangiza tubamenyesha ko hagati muri iyo nkuka ya misa abasanzwe barakorewe amabi n'umubwo bwicanyi ko baciye batanga imbabazi kuba bibakoreye mu kubivuga ku mugaragaro. Gusa ico bamwe bidogera no kubona nk'abari abasanze sheke ico gihe atanumwe yigeze ahonyeza ikirenge kugira ngo asabe imbabazi ngo kuko batezwa kuzimuha ukanatsinda ntiboze mwimangwa ababo bapfuye bongere kugaruka. Muramba muri komine ya Buhinyuza mu ntara ya Muyinga. Kenny Claude Nduwimana, GCTV. Dutandukire mu yavuga mu gisata ca politike kuri uyu wa mbere niho haba inama igira 9 yishira hamwe y'amanama nkenguza amateka ihuza ibihugu vya Afrika n'ibihugu vy'abarabu bakaba barabiye hamwe ingaruka mbi zatewe n'ikiza COVID-19 hamwe n'intambara yahuje Uburusiya na Ukraine bakarabira hamwe n'umuti ibihugu vyotorera izo ngorane. Ni inkuru twatoheje na Ponsier Sibomana. Ingaruka n'ibibazo vyatewe n'ikiza ca corona 19 vyakoze ku butunzi bw'ibihugu vy'abarabu na Afrika hamwe n'inyishu z'abajejwe intwaro muri ivyo bihugu byo guhangana n'ivyo bibazo. Ingaruka z'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine nivyo biriko birihwezwa n'inama nkenguza amateka y'u Burundi hamwe n'ishira hamwe ry'amanama nkenguza amateka ya Afrika n'ibihugu vy'abarabu ni mu nama igira 9 y'iryo shira hamwe. Ivyo birori bikaba vyatanguye kuri wa 19 Nyakanga umwaka turimwo mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Mu ijambo ryo kugurura ivyo birori Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu ari nawe yari yamuserukiye yamenyesheje ko ikiza ca corona cyasubije inyuma ubutunzi bw'ibihugu ku rugero rwo hejuru. Intambara y'Uburusiya na Ukraine nayo iza gusongera isibe ubona ko ivyo bihugu byari bisanzwe bivamwo ibifungwa byinshi ibitoro n'ibindi.
Kubw'ivyo iyo nama igira 9 ikaba ifise amahangira 3: gutsimbataza ibiganiro, guhanahana ivyiyumviro no gufashanya hagati y'uturere twa Afrika n'utw'Abarabu, gushiraho umugwi w'abahinga b'abakenguza amateka ujeje kurabira hamwe inzira n'uburyo bwo gukomeza gukorana mu by'ubutunzi hagati ya Afrika n'ibihugu by'Abarabu, guhanahana ubumenyi n'ubuhinga. Nayo Anamar Mayar arongoye iryo shirahamwe yavuze ko ikiza ca corona hamwe n'intambara y'Uburusiya na Ukraine vyatumye ibiciro ku bifungurwa n'igitoro vyiyongera, ivyo bigatera abantu ubukene, gutyo hakaba impungenge ko umutekano ushobora no guhungabana mu turere tumwe twa Afrika n'utw'Abarabu. Agahamagarira amareta y'utwo turere twompi gukora ibishoboka byose ngo hashigweho uburyo bwo gukingira bene gihugu kugira ngo umwe wese mu karere arimwo ashobore kumva ko yubahirijwe mu gateka kiwe, harimwo n'uburenganzira bwo kuronka ibifungurwa n'umutekano. Iyo nama ikaba izobandanya no ku munsi w'ejo. Amakuru yacu tuyarangirize mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi. Ihinguriro ry'umwavu w'ikizungu FOMI rirasabwa kongereza ingufu kugira ngo umwavu w'ikizungu uboneke neza, kugira ngo umwavu w'ikizungu uboneke vuba bwango. Akaba ari inkuru twatohoje na Prosper Niyibitanga. Basabwa kongereza ingufu mu ihinguriro ry'umwavu w'ikizungu FOMI baravye aho ibikorwa babigejeje. Ibyo vyashikirijwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Sanctus Nibigira mu gihe bari bagorobeje bagendera ihinguriro FOMI ari kumwe n'umushikiranganje mu byo jejwe harimwo iterambere n'umutekano kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 19 Nyakanga mwaka wa 2022. Twagendeye ino hinguriro rikora ifumbire FOMI, twaje kugira ngo turabe aho bagejeje igikorwa bahawe n'ubushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi kugira ngo baduhingurire ifumbire abene gihugu bazokoresha kuri rino rima ry'agatasi. Nkuko mwabibonye mu ndiheze hari ku itariki 16 twaragize inama. Iyo nama yari yatumweko n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Iyo nama yari ihurikiyemo abo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'iterambere rusangi hamwe n'abo mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntara hamwe mbere no mu makomine, aho twarabiye hamwe aho imyiteguro igeze mu bene gihugu uko biteguriye rino rima ry'agatasi. Mu bibazo nyamukuru twasanze badushikirije nuko bakeneye umwavu byihuta. Icyo gihe rero twari kumwe n'abayoboye rino hinguriro ry'ifumbire FOMI, hanyuma bararonka n'intumbero bahawe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, aho yabasabye ko bonyarutsa cyane kugira ngo ifumbire twabasabye ko baduhingurira riboneke hakiri kare, riboneke tudacerewe rino rima ry'agatasi. Uno munsi rero twari twishikiye hano kugira ngo turabe ivyo abarongoye rino hinguriro FOMI bemereye umushikiranganje wa mbere, batwemereye twese Igitega kugira ngo turabe ko yuko koko bariko barabishira mu ngiro. Mwabonye ko twagendeye ihinguriro, turaca mu bibanza bitandukanye aho bariko barakorera iryo fumbire kugira ngo tuvyibonere twebwe nyene n'amaso yacu kandi tubikurikirane ko biriko biraja mu ngiro. Tworangiza tubamenyesha ko ivyo bikorwa vyaranzwe no kugendura aho iryo hinguriro rya FOMI risanzwe rikorera ivyo bikorwa vyo guhingura umwavu w'ikizungu. Bakunzi b'imbonesha kuri JCTV, akaba ari turangije amakuru yacu. Tunabibutsa yuko mushobora gukurikirana ibiganiro vya JCTV kuri Facebook, Twitter, YouTube, Instagram n'izindi mu kwandika akajambo JCTV. Murakoze naho gutaha.